bakaba ubutunzi butagira ikimazi. bakozi turarira kuko abana batererwa mu mawese bagasambagirikirayo atacyo bazira. turarira kuko abana batererwa mu biyaga bakaba ubutunzi butagira ikimazi. turarira kuko abana batererwa mu mawese bagasambagirikirayo atacyo bazira. umenye ko ingero ugeramo wariyo nawe uzogererwamo. umenye ko ingero ugeramo wariyo nawe uzogererwamo. yambaye nabonye munsi y'izuba mwigeme Imana yahaye akaraga keza bikamugora agatwara indege y'igitwarire, nyamara kubona ko bikomeye yandi akayikurura wa mwana akamuta muri twarete yiyumvira ngo ariko arakora ibintu byiza abe n'amagorwa. si ibyo gusa, umugabo Imana yahaye akaraga keza Imana ikamuha umwana umwe w'ikinege, nyamara kubona ko bikomeye wa mwana akamutwara mu kiyaga akamukaba n'amafaranga kugira ngo arondere ubutunzi butazoshira abe n'amagorwa ya. si ibyo gusa, umugabo agahitana uwundi mugabo akamwica muhoye itongo, kandi iryo tongo bari kurigabura bose bakabaha amahoro n'umunezero, ariko akaje mufata akamwica amuhoye iryo tongo abe n'amagorwa. sigaho, rekeraho, byose munsi y'izuba n'ubusa, ibyo byose birahagije. amen. Reka kubisha amaraso y'ubutaremereka kugingitwa iyo mugenzi wawe aroranye reka kwica mugenza wari imbere gusubire mu kibanza yarimo. reka ibyo bibondo bikure kuko nawe wakureka kubihereza mu biyaga mu bikaba ubutunzi buzoshira. Reka kubisha amaraso y'ubutaremereka kugingitwa iyo mugenzi wawe aroraniwe. reka kwica mugenza wari imbere gusubire mu kibanza yarimo. reka ibyo bibondo bikure kuko nawe mwakuze. reka kubihereza mu biyaga mu bikaba ubutunzi buzoshira. menya ko wabihawe n'Imana. menya ko wabihawe n'Imana. menya ko wabihawe n'Imana. menya ko
kugira ngo tuyage ku majambo y'Imana. Kuri mikro muri kumwe na Jackson Nkeshimana. Ndazi rero ko muri benshi murindiriye muvuga muti uno mwanya rero ni umwanya wa jambo ry'Imana, mbega tuza kuvugana ku majambo ameze gute? Wowe aho uri hose, uri muhira, uri ku kazi, uri mu bikorwa, uri kwa muganga, uri mu bitaro, urashobora kudutiza amatwi ukadutiza nimwe mu yawe kugira ngo ntube kure yacu. Urashobora kumviriza atari huri mugabo wumvirize aho uri aho nyene kugira ngo bikunde tubane hamwe. Amajambo ngomba ko tuvugana ko n'amajambo yanditswe mu gitabo ca Zaburi 126 ku murongo wa 5. Zaburi 126 ku murongo wa 5 havuga hati: ababibabarira bazimbura banezerewe. Ababibabarira bazimbura banezerewe. Ijambo ngomba neza na neza ko tuza kuvugana ku ijambo rivuga ati: ntubabazwe n'amarira yawe, umunsi umwe uzimbura. Vuga uti amen. Ntubabazwe n'amarira yawe, hari umunsi ugiye kwimbura. Ntubabazwe n'amarira yawe, umunsi umwe uzohanagurwa amosozi. Amen. Ntubabazwe n'amarira yawe, umunsi umwe uzohanagurwa amosozi yose. Uyu ni Dawidi yanditse ano majambo, na majambo dusoma mu gitabo ca Zaburi. Dawidi n'umuntu yarize mu bandi, n'umuntu yagize ibibazo vyinshi cyane kandi yigeze kuca mu mageragezwa adasanzwe. Urashobora kuba umaze guca mu mageragezwa, ariko hariho n'abandi bamaze guca mu mageragezwa kumbure aruta ayo umaze gucamwo. Hari igihe wumva kumenga uri mageragezwa akomeye cyane, mugabo hariho n'abandi bamaze guca mu yaruta ayo urimwo. Hari igihe wibaza ko woba uri ugeragezwa gatonya, mugabo ugasanga kumbe wewe ni uri hejuru. Amageragezo rero bivana n'umuntu ayarimwo. Umuntu ayarimwo niwe azi umubabaro w'amageragezo arimo. Kenshi na kenshi uri kuriganira umuntu amageragezo uri kuracamwo, si kenshi ayatahura. Kenshi usanga uri kuramubwira yirabira telefone, ukamubwira ugasanga ariko atera iyindi nkuru, cyangwa ukamubwira waheza kumubwira nawe akaca gutera inkuru kanaka yigeze kumva hanaka. Izo ngorane uko uzimubwiye we ntazitahura cyane. Hari igihe ushobora kumubwira ati: urumva rero ati nca ndarara inzara, ukaca ushimika nyene kuri rya jambo cyane ati mburi ivyo ngi uwo munsi ndaruko ataco ndiye, nawe akabibona bisanzwe ati okay hama ukumumenga muri wowe umenga wa muntu ntabitahuye cyane. Reka areke kubitahura, mbega none yo gufasha iki ko wowe waraye inzara ugasanga nawe yaraye inzara kabiri. Hari igihe usanga ingorane ufise ugasanga we afise nyinshi kuruta izo ufise. Wagenda kumurondera ugasanga nawe yagiye kurondera uwundi. Wagenda kumubaza ugasanga nawe yagiye kubaza uwundi. Ugasanga umwana w'umuntu yamana ibibazo kanaka, mugabo ngira ndakubwire ko ababibabarira bazimbura banezerewe. Dawidi yabayeho mu bihe bitoroshe. Singomba kuvuga Dawidi mu gihe akiri umwana murabizi yaragwanye n'intare, mu nyuma araza kuba umwami, nako aratogwa kuba umwami, mu nyuma araza kuba umwami, kandi mbere kuba umwami yabanje kwica Goliyati, kandi Goliyati cyari kimeze nk'igisika kugira ngo ashobore gushika aho. Murazi ko Goliyati akenewe kugira ngo ushike aho utegeza gushika. Kenshi na kenshi hari igihe dutinya amageragezo, mugabo amageragezo ano yita nka Goliyati kuri Dawidi araza kugira ngo agushikane aho utegeza gushika. Iyo Dawidi atica Goliyati, kuba rurangiranwa nk'uko sinibaza ko byari gushika nk'ino hose, mugabo yari kumenyekana nk'umwami nk'uko abandi bami babayeho. Mugabo igihe yice Goliyati, ikintu cya mbere yaciye aronka uburenganzira bwo kuba umukwe w'umwami. Atangura kuba yegereye ibwami kugira ngo abariga ivy'ubwami. Kubera iki? Kubera yishe Goliyati. Goliyati aje imbere yawe ntibikubabaze cyane, kuko uyu n'umuntu utegezwa kwica kumbure nibuye rimwe. Simvuga umuntu aboneka n'amaso, ngomba kuvuga ico kibazo ufise ni kimwe mu byo utegezwa kwica cyangwa utegezwa gukuraho umunota umwe kugira ngo Imana igaragare muri wewe kandi bose bamenye ko ufise Imana. Amageragezwa kenshi araza, kandi kenshi na kenshi si kenshi tutahura neza cyane ko ari amageragezwa. Kenshi wiruka urondera ingorane aho uzibona n'amaso, mugabo nturondera imizi y'izo ngorane. Imizi y'izo ngorane ni imizi itatu yonyene, nta yindi mizi.
ni satani, ni umubiri, n'iyi si, ni kimwe muri ivyo niho haba havuyeho iyo mizi. Sasa wowe ukaca ugenda guhiga wa wundi, wa muntu ubona n'amaso kibaza ko ari we muri ko murahangana, cya kintu ubona n'amaso yawe kibaza ko aricyo uriko urahangana naco, kumbe bya bindi biriko biraguhiga nibindi biri hirya no hino. Canke nivyo bintu bitatu ngomba kuvuga, ariko ngomba kubwira ni ntubabareze cyane, ntubabare cyane kandi nturire cyane, kuko hora hari kumwe nawe kandi agiye guhanagura amosozi yawe. Rino jambo twasomye rivuga riti ababi babarira bazimbura banezerewe. Nimba hari umuntu yabivye arira uri muri bo, sinzi ko mbeshe. Nimba hari abantu babivye barira, nimba hari abantu bakoze ibikuba by'Imana barira, nimba hari abantu bagiye mu mageragezo akomeye, nimba hari abantu barize amosozi menshi, nimba hari abantu bagize imibabaro myinshi, nimba hari abantu baciye mu mitego myinshi ya satani, wo burimwo. Ariko kandi ikindi nuko umaze kwihebura, niyo probleme. Ingorane ufise nuko umaze kwihebura, ariko ugiye kwihebura wagomba gushika, wamaze kurima, wabivye, wamaze gukorera uwo murima wawe, harageze rero ko wimbura. Mubwo wacitse intege, watangiye kuvuga amajambo atabaho, watangiye gutuka Imana mu majambo yawe, mu kutizera kwawe. Ababi babarira bazimbura banezerewe. Ntubabazwe rero n'amarira yawe, umunsi umwe uzoyahanagurwa kandi si kure. Ntubabazwe n'amarira yawe kandi ntibikubabaze cyane ngo ugire agahinda kenshi. Hari abantu benshi rero baciye mu mageragezwa aca agenda afunga isura, n'umubonye wese akabona koko ati nakari mu mageragezwa. Ariko hariho n'abandi baca mu mageragezwa agatwenga ntubimenye nuko ari mu mageragezwa. Wamenye ivyiwe ugatanga ati bwa bundi hari ibintu bitandukanye. Bwa bundi ko wa muntu nawe mbona twenga, sinarinzi ko ari mu bibabaro nk'iyo, sinzi ko ari mu mageragezwa nk'ayo. Ariko no kubwira nti amarira yawe ntakubabaze cyane, uko warize kenshi ntibikubabaze gose. Yesu afise agatambara agira duhanagura amosozi. Guti amen. Afise agatambara ariko ararondera umwanya wiwe neza kugira ngo aguhanagure amosozi. Ayo mosozi warize ntuzoyibuka kandi ntuzosubira kuyibuka ukundi. Uti Jack. Papa yapfuye, Yesu azomunganukanira. Yesu ni se w'imfuvyi, n'umugabo w'abapfakazi. Hari imfuvyi kuri uno munsi bafungura kuruta abana bafise ba papa na ba mama, kubwa Yesu gusa. Nitwinjire muri ivyo, mugabo ngira ndakubwiye nti ababi babarira bazimbura banezerewe. Kandi ntubabazwe cyane nayo marira uri kuracamwo, ntubabazwe cyane n'ivyo uri kuracamwo. Ivyo nibihe uri kuracamwo, kandi imbere yuko igihe kindi kiza habanza kubaho igihe kimwe. Nukuvuga ko uri kurarira habasigaye kunezerwa, nkuko umusiguzi yabivuze. Uri kurarira habasigaye kunezerwa, uri kuranezerwa kumbure sinzi ko hasigaye kuzorira. Mugabo ngomba kubwira hanini kuri korarira, kuri mu bibabaro, kuri mu mageragezwa, kandi amageragezwa yatewemo kumbure n'inzira icankiye. Urarondera inzira zingene waciye mu mageragezwa, ukabona naka kubera yakwivye parcelle yawe, ukabona naka kumbure kubera yakubwiye rya jambo ribi, ukabona naka kubera vyabaye uku. Mugabo urashaka gukura amaso kuri uwo naka ukamushira pembeni, maze ukitegereza Yesu ukavuga ati jewe na Yesu ndazi ko Yesu afise agatambara kandi agiye kumpanagura amosozi. Vuga uti amen. Mvuze agatambara ucamva umenga ni gatonya, reka mvuga urutambara runini azoguhanagura amosozi yose warize. Usomye mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana kuri 21 ku murongo wa 4 ahasoma havuga ati izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ivya mbere bishize. Izohanagura amosozi yacu. Bigaragare ko izi amarira turira, amosozi yawe arayabona, suko atayabona, ariko arindira igihe cyo kugira ngo kigere. Kandi ababi babarira bazimbura banezerewe. Mugabo umuntu agerageje guhindura iryo jambo kandi
kumbura ababi baba banezerewe, sinzi ko bazimbura bimeze gute. Uri umukozi w'Imana, waritanze gukorera Imana ni imyaka itari mike, kandi witanze mu gihe bitoroshe, warahevye kumbure n'akazi, kumbure warahevye ibindi bintu byose, warakoresheje umwanya wawe, warakoresheje amafaranga yawe, none aho bigeze ubona umenga abantu bose bagira guhinduke, wa wundi wari washize imbere ubona umenga byabaye kundi kuntu, kumbure sinzi uwo mubakanye, sinzi abana babaye kumbure banywa inzoga, itabi, byakunaniye, ubona umenga nta handi woja, ubona umenga byananiranye, ariko ntugire ubwoba, uri kubiburira. Kandi ababi barira bazimbura banezerewe. Ni ngombwa tuneshe, ntiwemere kuneshwa. Harageze rero ko wimbura, harageze rero ko duhanagura amosozi. Amosozi warize ntakubabaze cyane, amosozi uri kurarira ubu ntibikubabaze cyane, amageragezwa uri kuracamwo ntakubabaze rwose. Uyu Dawidi yanditse ano majambo yaraciye mu bitoroshe. Barigeze kumuhagurukira abana biwe babiri. Iyumvire abana bawe wivyariye uri umwami, akaba aribo bahaguruka kugira ngo bakugwanye. Cyari gihe ca Adoniya n'undi Absalomu, abo bose barahagurutse umwe kwiwe kugira ngo bagwanye se Dawidi. Ariko inyuma yuko amaze kurengana ico kiringo c'imibabaro, yahavuye avugangwa mu isi yose. Mbere na Yesu avugwa ko ari umwana wa Dawidi, kandi mu gisagara ca Dawidi Yesu niho aseruka. Inyuma yuko yarize, inyuma yuko yababajwe, iyaba yariko arumviriza radio ivyizigiro uno munsi, akumva Jackson ariko avuga ati ntubabazwe gose nayo marira yawe ugiye kuyahanagurwa. Yavuga ati Jackson, nuko utaza bampagurukiye abaribo, abana banje ndabahungira he? Barazi hose, barazi vyose, mbega no bahungira he? Ariko no kugira nti nubone abo bana bawe, bona ko ari Goliath ije kugira ngo izina ryawe rishigwe hejuru, kugira ngo izina ryawe rimenyekane, kugira ngo Imana igaragaze kuri kumwe nawe. Mbega none uzomenya gute ko Imana iri kumwe nawe utabonye imibabaro canke amageragezo canke novuga ni ama examen nka kujya abanyeshure biga bakagira ibibazo. Mu Burundi dusigaye tuvuga cyane Kinyarwanda, ibibazo, mvuze ibibazo kumbure murashobora kuca muyumvira ko ari amageragezo. Ibibazo mu Kirundi atari mu Kinyarwanda. Ivyo ni ibibazo biri imbere yawe, ni kibazo ca mbere, kibazo ca kabiri, kibazo ca gatatu. Kumbura Imana maze gupanga ibibazo bitegezwa guca imbere yawe, birashobora kuba ari bibiri byonyene, birashobora kuba ari bitatu byonyene. Heza ico kibazo, nivyo wararize amosozi yabaye menshi, ariko heza ico kibazo kumbura ugira winjire mu kindi. Uti Jack, ico ndimwo cyonyene sinzi ko nzogiheza. Uzogiheza. Ntugire ubwo uzogiheza. None ko ugiye guhanagurwa amosozi. Abakristo benshi rero baratinya amageragezo. Nivyo ntawonezererwa amageragezo, ntawushima ahubwo ko amageragezo ayoza. Mugabo urayanezerererwa uyarimwo ugatwenga. Ati nimunezerwe imisi yose. Imisi yose. Muri iyo misi yose harimo ya misi y'amageragezo. Biragoye Jack gutwenga, maze ukwezi ntatwenga. Kubera ivyo ndiko ndacamwo, maze imyaka 2 ntatwenga. Hari umwigeme twigeze kubonana tuvuganye,
yarafise ikibazo ambwira ati Jack ndakubwire ati ntanguye gutwenga muri uku kwezi guheze ati mu myaka nabayeho kuva yambwiye ko yoba yari imyaka nka 15 yaheze adatwenga kandi atwenze yatwenga ukabona umenga ariko arigirisha kubera imibabaro yaciyemo. Hari abantu baciye mu mibabaro myinshi, hari abantu baciye mu gahinda kenshi, hari abantu baciye mu bibazo. Hari igihe wibaza ko icyo kibazo ufise ari kinini cyane, ariko kwegera abandi ukumva ibibazo bacamwo kandi ukumviriza intahe yabo aho Yesu yabakuye, aho yabagejeje, naho Yesu atogukura. Wararize n'ubu urarira, n'ubu tuko turavugana, n'ubu ndiko ndavuga uri mu kibazo kumbura uri kuriyumvira inyishu wabuza huca minga hose harugaye, ariko ndakuremesheje ndakubwira nti agira duhanagura musozi. Na Jack arimo, simvuze nti agira guhanagure wewe wenyene nanje agira duhanagura musozi. Ababiba barira bazimbura banezerewe. Uti Jackson, ayo majambo nari maze kuyasoma, nari maze kuyabwirwa kenshi, none eske koko nivyo ngira mpanagurwa musozi? Yes, kandi sikera ni vuba. Wa mugore yaragwaye imyaka 12, yaragwaye ubutinyanka, yararize, yararushe. Ijambo ry'Imana rivuga ko yakoresheje amafaranga menshi, uburyo bwinshi, yararushe, yararize. Ariko iyo bamubwira bati agiye kugwanagura amosozi yawe, yari kuyumvira ati mbega ni muganga uyuhe ntarajako. Ariko yategezwa gukizwa ni kanzu gusa ya Yesu, ayikozeho gusa, ntabwo ari birebire. Kandi inyishu z'Imana ziri mu buryo butandukanye. Hari igihe Yesu aguha inyishu bikagenda bigaragara kamwe kaganda kavamo, kumbure warukeneye parcelle ukazubona, warukeneye inzu ukazubona umunsi umuronsa amafaranga, ugize business uronsa amafaranga, ugize parcelle ruguru mu nyuma urayigurishije, uguze yindi pole buke ukazubona inyuma y'imyaka 5, 6, 10 ugeze hahandi warukeneye kugera. Iyo ni nyishu imwe mu manyishu. Hari n'indi nyishu usinzira mu ijoro, mu gatondo ukazinduka ubona cya kintu warukeneye. Vuga uti amen. Ababiba barira bazimbura banezerewe, nubabazo cyane n'amarira yawe. Ayo marira afise icyo amaze. Ni kenshi umaze kurira atawugukubise, wahagarara gato ukiyumvira ikintu. Hani gihe ubona abantu bari korafungura, wowe ufise ikibazo cyo gufungura, amosozi agakoroka. Hari igihe wambara impuzu ukaraba ugasuzuma ugasanga ni ya mpuzu wamawambara kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma, ukiyumvira ukabura n'ijambo uri bubwire Yesu, ukacurira amosozi. Hari kindi gihe umugabo wawe ataha ukacurira amosozi. Hari kindi gihe umugore wawe ataha cyangwa ushika muhira ukacurira amosozi. Hari igihe umuvyeyi ataha cyangwa abana ukarira amosozi. Umuntu umwe yambwiye ati Jack, ati twebwe papa parcelle zose yarazigwatirije aho yagiye kunywa inzoga, agenda bakamuha inzoga bakandika akaba nkaratasi z'urupango, akanywa inzoga zikwiranye n'urupango maze akaca rutanga. Iyo misori irarira amosozi. Iyumvire nawe, namosozi gusa. Warabuza bawe, urarira, uratakamba, uragerageza inzira zose. Abari abakunzi baso nibo baje kubaka n'utwo tuntu bari musigaranye.
abari inshuti ziwe nibo baje gukuraho na twatundi wararize nugira uguhanagura amosozi nugira ukubwira n'ijambo rihumuriza na wa wundi wari wegereye kugira ngo agerageze kubwira ikintu yaranse na wa wundi wewe yarakijijwe wagira ngo wewe bizokunda wagiye ubiwe iminsi 2 3 5 bakubwira ati ubuzima buragoye mko ubuzima buragoye muhu ati ntubona ko ibintu byose byaduze ibeye ubu ikintu cyose kiduze bakubwira ngo ni gitoro wararize ni kenshi uja muri toilette bakibaza ko wari uhakeneye kumva ugiye kurira ni kenshi bariko bararirimba indirimbo zihimbaza no gutazira Imana urira amosozi ukavuga n'ijwi rirenga bakibaza ati wa muntu arinjiye mu mpemu kumva uri kurarira bivanye n'ibibazo urimo ariko ndakubwira nti agira guhanagura amosozi abantu bazifuza kumenya izina ryawe bitagishoboka ni kenshi ugendera abantu bakaguhunga ubizi ubibona bagatuma umwana ati genda umubwire ko atari hari abana nabo urazi acaza kubwira ati avuze ngo si hari nawe ukaca utuma inkuru ku mwana ati genda umubwire uti urakoze uravye cyane yibaza ko ugira umusege bivanye n'ivyo uri kuracamo ariko ntutinye Yesu agira icyo akora ku bugingo bwawe nta mpamvu n'imwe yotuma akureka ngo ugume muri ivyo bibazo amarira yawe yayabonye ati kiringo maze kuri uwo musozi kirahagije ururuka ikiringo maze usenga kirahagije haragize inyishu yawe yabonetse ni kenshi inyishu gusanga mu masengesho ni kenshi inyishu gusanga wavuye mu masengesho ni kenshi inyishu gusanga uryamye uraba hejuru uharura ibiti by'inzu yawe cyangwa amabati cyangwa ndazi ibyatsi cyangwa iki ni kenshi abantu bakubwira amajambo acivutu ntacyo uzovamo urasesema ntacyo kimaze ingene kimeze uri kijuju uri giki n'igiki ariko Yesu mugira kugira ati ntacyo umaze nawe kugira ati urafise icyo umaze kibono ni wiyizire bakubwiye ati ingene gisa Yesu akubwira ati mwana nje usa neza sha amajambo bakubwiye mabi ntuzuyibuke kundi Yesu agomba kugira icyo akora mu bugingo bwawe agira hindure kahise ku bugingo bwawe agira guhindure uko wabayeho ntucike intege Satani ni umuntu mubi cyane akwereka ibintu bidashoboka gusa nta kindi na kimwe batasi 12 murabizi iyo nkuru 10 baje babona ibintu bibi gusa babonye ko bari bagiye gutata igihugu cya Kanani igihugu Imana yari yabasezeraniye baza abantu 10 mu bantu 12 baza bavuga ibintu bibi gusa bavuga ati ba bantu nibigatanya ati bazotujya bazodukubita bizokomera kijya gihugu dushaka kugifata ibintu byose bica intege ibintu byose bidashoboka byose nibyo bagenda bavuga ariko Joshua na Caleb bavuze ijambo rihumuriza ivyo babonye bitandukanye n'ivyo abandi babonye Caleb na Joshua babonye ko ari igihugu cy'amata n'ubuki hari abantu babona ibitashoboka gusa ibishoboka bakabireka mugabo bakabona ibidashoboka gusa bakubwira ati nanaka yishwe n'iyi ngwara je vyarashitse narigeze kugwara
umushoferi anjana kwa muganga, nari ndemvye icyo gihe. Umushoferi agenda abwirana n'undi muntu yari ahari ati Jackson atarapfuye, ati kora naka yari yafashwe ukunyene kandi yaciye apfa. Wa undi bari kumatereka kumucinegesha riga arashobora gukira. Wa mushoferi ararahira ati nukuri ndakurahiye uyagakira. Umuntu amaze kumeruka nibikunda ntashobora gukira n'ibindi mugabo ko turiko turavugana bigaragaza ko nakize nakidashoboka ku Mana. Abantu bakwereka gusa ivyananiranye, bakubwira uwapfuye yishwe n'iyo ngwara, ariko ntibakubwira uwakize yaragwaye iyo ngwara. Bakubwira ivyabaye nabi gusa, ariko ntibakubwira ivyagenze neza. Birahari. Yesu yakoze vyinshi vyiza, kandi nta mpamvu nimwe yotuma atagukorera nawe nkuko. Haracari ivyizigiro. Yesu agomba kugira icyo akoze mu bugingo bwawe, kandi iminsi yawe yose wabayeho ntuzovyibuka kandi ukundi, kuko Yesu azoba yahinduye kahise kawe. Bazohora bakwitiranya ati wewe usa na wa mama wa undi twasanga mu bitaro amazi imyaka 5, ati muba muvukana. Ati ni jewe, Yesu yarangiriye neza naravuye mu bitaro. Inyuma y'imyaka 5 cyangwa imyaka 7 ndi mu bitaro, Yesu yaragize neza naravuyeyo. Ata okay, wewe usa na wa mama twasanga mu mpimba, usa na wa papa twasanze mu mpimba yaramaze y'imyaka 200. Ati ivyo byose muba muvukana. Ati oya, yari jewe. Inyishu yanje yarigeze rero. Mu bikogwa urimwo urarira kugeza aho uyumvira ati mbega Mana ni wowe mamagaye canke narihamagaye. Ntugira ubwoba, uragufitiye imigambi myinshi myiza. Mukanya tugira dusenge, ngira nsengere uwo muntu wese yari yadendebukiwe, yumva ko intege zishize, yumva ko atabona imbere, atabona aho yoca. Wa undi abona ati je naringeze ahantu kwimanga. Niwe ngira nsengere, kandi Yesu agomba gira icyo akora uno munsi. Ntubabazwe n'amarira yawe, umunsi umwe uzoyahanagurwa, kandi uzoyahanagurwa yose. Ntuzokwibuka ivyo waciyemo, kandi Yesu agira kugirire neza. Oh haleluya. Imibabaro y'isi n'igihe gito bene data ntigereranywa n'ubwiza tuzabona mu ijuru, kuko tuzaba tunezerewe turi mu bihe byiza hamwe na Yesu. Twishimiye iteka n'abera bose tutakibabara ukundi. Bakundwa nubwo imibabaro ari myinshi mwisi, itujana inshuti n'abavandimwe, ariko mwihangane hari umunsi mu minsi tuzaruhuka tutagitandukana ukundi, turi kumwe na Yesu ibihe bidashira. Haleluya.
nitugera mu ijuru tuzanezerwa, tuzabona intwari z'Imana zazigamye kwizera kwazo, ubu ziraruhutse zicaye mu gihugu c'amahoro, Isiyoni iwabo w'udapfa, tuzabana iteka ryose. Oh, haleluya. Mwijoro tuzanezerwa, Tubonye ubwiza bw'Imana mu gihugu c'amahoro. tuzabona Tuzabona intwari z'Imana zazigamye kwizera kwazo, zirutse Siyoni. ijuru iwacu. Ijoro tuzanezerwa, tubonye ubwiza bw'Imana mu gihugu c'amahoro. Tuzabona intwari z'Imana zazigamye kwizera kwazo, ziraruhutse mu gihugu Siyoni iwabo w'amahoro. Zazigamye kwizera kwazo, zirukiye Siyoni. Abanyabyura n'abanyaminembwe, abanyagatumba n'abagendeye kabera. Abanyabyura n'abanyaminembwe, abanyagatumba n'abagendeye kabera. Tuzabana nabo, Nitwihangana tuzagera mu ijuru, tuzabona intwari z'Imana zatubanjirijeyo, ababyeyi bacu tuzababona, ndetse n'abana bacu tuzababona. rero dusenge ku muntu wese yoba yaramaze gucika intege avuga ati jewe ndumva ko byari binaniye, nabona umenga Imana yampevye, nabona umenga amarira yanje nzoyagumamo ibihe byose, nabona umenga nta kuntu nzobivamo, ariko rero ndatahuye ko ababibabarira bazimbura banezerewe, kandi ko Yesu afise umugambi mwiza kuri twebwe, kandi ko azoduhanagura amosozi. Reka dusenge. Data wera, umwami nyene icubahiro, turagushimiye ingene tugirira neza, turagushimiye ingene wagize neza uyu mwene data akaba yashoboye kugura radio Vyizigiro muri uno mwanya kugira ngo ashobore gufashwa. Ni umwanya mwiza wuko wishura imitwaro bafise. Kristo, rino jambo rivuga ati ababibabarira bazimbura banezerewe, ati ntitubabazwe n'amarira yacu kuko umunsi umwe ugiye kuyaduhanagura. Nditeze ico ugiye gukora guhera kuri uno munsi, nditeze inyishu iza kugaragara ku muntu wese kuva kuri uno mwanya. Ni benshi barize, ni benshi bababaye, ni benshi bababajwe n'uno mwanya, ni benshi muri uno mwanya bari mu gatengo, ni benshi muri uno mwanya bari mu mibabaro, ni benshi muri uno mwanya badashoboye no kuronka n'ingene bovuga, badashoboye no kuronka n'ingene botwenga, bari mu mpatane, bari ahantu hateye ubwoba, bari ahantu barindiriye kumbure bumva umenga barapfuye, barumva barindiriye umenga urupfu. Ariko Yesu Kristo uno munsi baronse ijambo ry'ivyizigiro ko amarira yabo uyabona, ko batobabazwa cyane n'amarira barira, ahubwo ugiye kuyabahanagura. Yesu Kristo, ndakwiteze kuzagira icyo ukoze kuri uno munsi. Niwigaragaze nk'Imana, niwigaragaze ube inyishu kuri uyu muntu wese yagize ibibazo bitandukanye. Nubwo abana b'abantu kenshi tudashima, kenshi badashima, baheruka gusa bakubwira ibibazo byabo, ariko si kenshi baza kubwira ati urakoze Mana kuri ibi na biriya wakoze. Yesu, nutugirire imbabazi maze ugire icyo ukoze mu bugingo bw'abantu bawe. Gira icyo ukoze Mwami, ongera inkomezi kuri abo bari bamaze kudendebukirwa, bateremo intege, bumve ko kandi ko hageze igihe rero cy'uko buhanagurwa amosozi yabo. Hariho abari basigaje kumbura umunsi umwe, iminsi ibiri, umwaka umwe, sinzi amezi abiri kugira ngo inyishu yabo iboneke, ariko benshi batanguye kudendebukirwa.
benshi bagiye mu by'isi, benshi bagira babigwanire ko babona umenga wabahevye, ariko Yesu bagiye neza, basubize mu ivyizigiro, bigaragare kuri Imana, bigaragare ko ushoboye, bigaragare ko uri Imana yishura kandi wishura ku gihe cyawe. Nditeze kuza kubikora nkuko wakoreye Hana yarariza amosozi, yararize kenshi kandi ntabwo abantu bamutahuye, ariko harageze igihe umwereka inyishu yiwe kandi abantu bahavuye bamutahura mu nyuma. Igihe umuntu ariko ararira si kenshi batahura amosozi yiwe, ariko amaze kwishurwa niho batahura ko kiyagiye ariko ararira kandi yaririra ikirukuri. Ewe Yesu, gira neza, niwigaragaze nk'Imana. Nditeze kuza kubikora, ni mu izina ryawe gira Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Wari kumwe na Jackson Nkishimana muno mwanya wino jambo ry'Imana. Kumurashaka ufise ikibazo, ikichunguza